ko jewe sishobora gutahura umuririmbyi yitoye akaririmba indirimbo yiwe ikaryoha sivyo ikaca igigwa ko aho gushimira abandi muri industry agashimira umugore we gusa abiboneka ko benshi bidoze cyane baridoga kabisa cyane kandi byababaje kandi birababaje ko je sishobora gutahura none muri industry yabuze umuntu n'umwe ashimira hariho abantu benshi bakoze ama challenge ngaho hanze iyo fuma ashira ku rutonde udufoto basi dutoye duto ni inkuru kabisa tubona ko yababaje abantu benshi aho yanditse ku rubuga rwiwe DJ Fernando rwa Facebook avuga ko ashimiye umugore wiwe ku ndirimbo Berisimo igisupusupu twongera twibutsa abakunzi ba DJ Fernando ko indirimbo yakwije miliyoni 5 zirenga zabayiravye kuri YouTube ariko ni intambwe nziza c'est vrai ni intambwe nziza kabisa ico no mu conseil nuko yogira posting uko yagize ya mbere agasaba pardon agasaba ikigongwe mwebwe asaba ikigongwe twebwe aba promoter abantu mwikomeje namwebwe adusaba ikigongwe yes ngira kino kiganiro aza kucumva kandi aza kukiraba yafuma yandi kumwe vruma canke babiri canke akavugira muri rusange namwebwe mwese mwafashije ndabashimye hariho basi amajambo yari gukoresha sivyo agashiramo n'akantu ka industry nukuri natwe abandi basi bagashikirwa iyo post yawe ndakumenyesheje DJ Fernando serious yababaje abantu benshi cyane yababaje abantu benshi kumbuga babivuga kuko je ndinze mbona nk'abantu bidoga hari n'andi makuru aguma avuga ko Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Ndabaramukije ni link Arlene Alou comme d'habitude Miss Marcel Gomenyo Musumeno maso yinyana. Behind the camera ndi kumwe na Liam Promoter. Jesse nigera moneka guys. Nigera moneka mabizi. Je umunsi mwe nyuma ya kamera. Nzomuvumbura ejo je ndamwerekana. Kugira ndabahesho zimeze. Umunsi mwe mbwa nzokwerekana Liam Promoter. Twongera turamutse abakunzi bari Arlene Alou aho bari hose ku mpande zine z'isi. Impande zine z'isi zari zine. Nord est west est. Tubabwira ko mwaramutse namwiriwe bivana naho muhelele abatameze neza bibaze ko mwihangane umusenge inbox ndabagire neza umusenga kumbura bizogenda nabi rero mu buzima ushaka kwikura mu bwenge kugira ngo bien sûr umerewe neza twongera tunabibutsa muri photographie ko dukora amasanamu y'abaririmbyi amasanamu y'imanza amafoto ama video karibu cyane kubarimba gospel kubarimba izisi welcome twongera turagufelicita ku mateka waraye ukoze ivyunguka we nakoresha umwanya yego felicitation cyane merci twabonye amafoto ku mbuga gumasirikira yego vraiment yego nakaye kabanguri kurakoresha ko tuguma tubona ibintu byawe menga ntufadika shaje no kuri nahimana gusa ni imana gusa yego vraiment ubwo nta kandi kabanguri kurakoresha wowe kurahisha abandi nyene kugira ngo imana iciye kuvuze ko ni gifuma giteba mu gakigashika kandi yuguruye nta wuga kandi yuguruye nyene nta wugara suko shimira imana rero jewe Ningarene yaro wampamagaye urantelefona dukore ku kirere umunsi niki cyadukuranije ngaha shaka duhe conseil abaririmbyi uko hariyo post nabonye ya DJ Fernando yambabaje post kirasirikira gose ikirasirikira cyane kandi yambabaje ko jewe sishobora gutahura umuririmbyi yitoye akaririmba indirimbo yiwe ikaryoha sivyo ikaca igigwa ko aho gushimira abandi muri industry agashimira umugore we gusa abiboneka ko benshi bidoze cyane baridoga kabisa cyane kandi byababaje kandi birababaje ko je sishobora gutahura none muri industry yabuze umuntu n'umwe ashimira hariho abantu benshi bakoze ama challenge ngaho hanze iyo fuma ashira ku rutonde udufoto basi dutoye duto ni inkuru kabisa tubona ko yababaje abantu benshi aho
yanditse ku rubuga rwiwe DJ Fernando rwa Facebook avuga ko ashimiye umugore wiwe ku ndirimbo Berisimo igisupusupu twongera twibutsa abakunzi ba DJ Fernando ko indirimbo yakwije miliyoni 5 zirenga zabayiravye kuri YouTube ariko ni intambwe nziza c'est vrai ni intambwe nziza intambwe nziza kabisa jewe ivyo intambwe gushimira umugore wiwe ariko se yakoze bo oya erega nako se yakoze kumushimira c'est vrai ni vyiza kumushimira kuko yarayimuririmbiye siko ariko ikintu cyatubabaje nta muntu numwe muri industry geze ashimira eske twebwe aba promoter na kintu kimwe twigeze dukora kuri iyo ndirimbo none kubona atabashimiye none wagira ngo ni umwana yahata atazi gushima usanga ataca abona mwamufashije yibaza ko ataco abona yuko twamufashije none yoba mwarakimufashije ntaba yabashimiye urazi bose bogira uko bomanika amaboko kandi bidakunda mu rwa promoter why not promoter mwahaye itangazamakuru nuko badafisa nabonye ikiganiro ntibakoresha na Simbiza mvuga ko mwahaye itangazamakuru ingufu ego vraiment barabahaye ingufu kujya nyene baramaze kubereka yuko ari bo barenze ko yumvire impamvu atabashimiye mu bisanzwe twe tugize industry aba promoter ngo ntaco bamufashije twarakimufashije cyane kuko tura mu bantu ba mbere bapostinze iyo ndirimbo kandi nawe narabonye warayipromoting kandi gose narayikore na challenge none yabuze umuntu umwe basi wo muri industry ashimira kibazo cyane why not abaririmbyi baramaze kwiha ibintu kandi n'ukuri ndakubwize ukuri umunsi aba promoter bose barambiwe nkuko je narambiwe umunsi barambiwe ndabamenyesheje yuko muzorogreta none ni kubera iki hagati yawe kubera ko iposta ya DJ Fernando irerekana ko mwebwe hagati y'abaririmbyi atamubano mwiza mufitani nta mubano mwiza yeno hari wibaza ko ikibazo cyo bakiri he kandi ari mu bugwe erega bariciye ubugwe nico kibazo bien sûr nico kibazo canke abaririmbyi barabakengera ikindi naco abaririmbyi baranadukengera baradukengera cyane ariko nibaza ko ari we muririmbyi wa mbere agize post akanka gushimira abafana ego kubera ko narigeze kubona post ya Moni ya Frere yashimiye abantu bose bamufashije yari gufuma yandika umwe canke babiri ego vraiment yegufuma yandi kumwe vruma canke babiri canke akavugira muri rusange namwebwe mwese mwafashije ndabashimira hariho basi amajambo yari gukoresha sivyo agashiramo n'akantu ka industry nukuri natwe abandi basi bagashikirwa iyo post yawe ndakumenyesheje DJ Fernando serious yababaje abantu benshi cyane gose yababaje abantu benshi kumbuga babivuga kuko je ndinze mbona nk'abantu bidoga hari n'andi makuru aguma avuga ko nguma mbona kuri Facebook ko DJ Fernando yabagoye kubana iyo nkuru nabona amaze na asha hariho n'umuntu umumenyesha makuru yabivuze yuko afite umubano mubi iyo post narayibonye si rimwe si habiri kandi ya team ya Will mize kumenga ifise utubazo kunira kunzwe mugabo umenga ikiragirizwa utuntu twishi umuntu yari ideni cyane mugenzi wiwe rero mugihe batazoshira impamvu ko mumaze imisi mumutuka ubwo siyo mpamvu yase kubashimira tumaze imisi dutukande DJ Fernando kumaze imisi mbona promoter benshi bamuvuga nabi none bamuoya ereganje niwe bakora muvuga nabi byatanguye igihe yagenda hanze ega niwe bakora muvuga nabi abenshi baba bariko bavuga byo ubwo siyo mpamvu natabashimiye okay nawe nareke Jara abantu bananga muri rusange baje bazoguruka nk'ifu y'imijiro muri rusange gabasha duhanurika abaririmbyi tubahanura iki je abaririmbyi nuko no bahanura no ikintu no bahanura nuko batakubaza ko barenze kurusha aba promoter kuko un jour nk'ubu bovuga ati aba promoter turamanitse amaboko none boca bapostingwa gute indirimbo zabo zomenyekana gute tudashizemwe kuboko dufuma dushiramo akantu basi kakabijya sivyo bakumva yuko tubavuze ariko kandi tuvuze n'indirimbo yabo kuko umuntu wese acaja kuraba ati iyo ndirimbo bavuze ni yande iyo ndirimbo imeze gute uyu nakayarinze avuga urumva ariko namwe abapromoter kujya kuntu mugwa mutuka badiri ubwo si mubikora kubera ishavu barabagaye cyane uraza kagaye bafise niyo mpamvu
abaririmbyi bafite akagaye vraiment je nta muririmbyi ndosubira kuvuga neza kuko bafite akagaye baragara babona ko barenze rero kandi rero je ndaguha inkuru urazi nk'umuntu yiyankisha nk'ikiraka c'amafaranga kubera kugara warabivuze ryari ukaca usanga aranashonje kweli ukaca usanga afite nka bezo y'imahera menshi mugabo kubera kugara ngo motifu ngo agare yerekane ko yendoyeye akaca ashaka just akica nibyo mwinjirije byose man hari ibintu abaririmbyi ngaho hanze bakora bigashisha vraiment none ubutumwa rero kuri DJ Fernando ubutumwa kuri DJ Fernando je no musaba yuko yogira indi post yo gusaba imbabazi agasaba ikigongo kubera ko eba yasarishije jeho urabizi promoter Liam urabizi je manitse amaboko nabonye ibimenyesha makuru byose byamwatatse kabisa mbo abaririmbyi bakwiye kumenya nasabe pardon aba promoter sivyo bien sûr kubera ko kubana neza n'abantu birafasha birafasha kuko baramaze kwiremarema sivyo baramaze kwiremarema baramaze kubona yuko bo batariho twe ntitwobaho why kumbe ari amagiriranire hariho amagiriranire kweli twebwe abapromota tuba dufite amajambo menshi twe twavuga iby'iwacu ubona abandanije kunya Fernando azogera he muri kazi none wumva yogera he azoca azima aca azima nyene none abazimye bamusuba vyiki kubera ko biboneka ko abapromota barakaye barakaye cane baramuzimya ico no mu conseil nuko yogira posting uko yagize ya mbere agasaba pardon agasaba ikigongwe mwebwe asaba ikigongwe twebwe aba promoter abantu mwikomeje namwebwe adusaba ikigongwe yes ngira kino kiganiro aza kucumva kandi aza kukiraba ni vyiza ko abaririmbyi uzaramenya kubana n'aba journaliste ko yatamu journaliste nta muririmbyi atamuririmbyi nta mu journaliste namagiriranire kandi bino bintu abaririmbyi bo mu Burundi iki kibazo barakwiye kuraba bakagikosora bien sûr ari n'amakosa mukora utamukwiye gukora yego frame so jewe rero ikintu no mu conseil c'est umugore we yaramufashije ariko ntiyari gushemera wowe wenyene ndamwinginze uko jewe rero mvuga nicicije bugufi mvuga uko kujya wagize post ya mbere kora ni ya kabiri usabe pardon kuko barakukura kamaboko mama yangu baragukura kamaboko narije rero bazi ukugara ngo ugira iki utishurana n'ama message kwa je sindakwandikira ko je nturareka kunyishura ko ntavyo no uvuga ko sindabizi aho ko ndavyumva narije bavuga kugara ash je ndakora hi bavuga kagara yego kagara aho ni kibazo rero Fernando bavuga kagara vraiment ngafite umubano mubi ariko nta vyemezo bifitiye nta vyemezo sawa nibaza ko twamaze juste kino kigano tugikoze kugira ngo duhanure jewe ni conseil vraiment conseil nibaza kwiganira kugereza ngaha nibaza ko yumvise jewe nukuri ari uwumva yumve abantu ukora subscribe partage musangize kiganira abandi bantu so ya Lilin Carlene alu comme d'habitude mutima soyez gamenye mutima no masenyana so na Liam promoter big up sana ciao ciao